turagushimiye kubw'imbabazi zawe mwami Yesu ko watugeze ku uyu mwanya mwiza
Mana tuguhaye ikaze, turakwimitse mu mitima yacu, turaguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Tugirire neza, uyu mwanya ube special, uyu mwanya ube ubudasanzwe. Turasengeye abamaze kwiconnecta, turahaye ikaze abana bawe mwami. Reka imbabazi zawe mwami Yesu zikore bidasanzwe, reka ugendera ubwoko bwawe, reka ugendera abana bawe. Ndasengeye abari hirya no hino, ndasengeye abari kure n'abari hafi. Ndasabye ubushobozi bwawe ngo bukore bidasanzwe, ndasabye imbaraga zawe ngo zigendere iri shengero. Abari mu Burundi, abari mu mahanga ya kure, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari Australia, abari Belgique, abari mu Bufaransa, abari ku isi yose bako barakurikirana uyu mwanya, ndasenze ngo ugendere ubwoko bwawe mwanya. Turakwiyegereje, utugirire neza Mana, urakoze mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane, amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, amen. Mumeze neza? Abo turi kumwe ku murongo mumeze neza? Amajwi murayumva? Nimba muyumva nimuzamura ibiganza mugiye guca turamukanye mu izina rya Yesu. Mana iguhe umugisha Neri, Mana iguhe umugisha Everine, Mana iguhe umugisha Marie Ange, Mana iguhe umugisha Rukundo, Yvette, Lieve n'abandi batandukanye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ndizera ko hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe kuri uyu mwanya. Ndazi ko hari impinduka nyinshi zigiye kuba mu buzima bwawe, biciye mu majambo, biciye mu isengesho, biciye mu buhanuzi. Ndagomba muri aka kanya tubanze dufata umwanya wo gusenga dusaba imbabazi. Kumbure twiriwe muri tandukanye, cyangwa twahuye n'ibihuhusi bitandukanye. Turagomba muri aka kanya banze habe umwanya wo gusaba imbabazi. Turagomba gusaba kwezwa n'amaraso ya Yesu. Twiyegereje abaririmbyi, twiyegereje muri media, twiyegereje muri kabine. Umuntu wese yagize amahirwe yo kubana natwe muri no program, hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Hari igitangaza Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Imana iragomba kukwiyereka birenze uko yakwiyeretse ubushize. Dufata akanya rero kugusaba imbabazi, twiyegereza Imana, dusabe ikigongwe, tubwire Imana ngo Mana tubabarire, twandike mu gitabo cy'ubugingo, dutandukanye n'ico wanka, utumatanye n'ico ukunda. Turakeneye ko ibikoresho byawe kuyu mwanya. Data mu izina rya Yesu, turasabye imbabazi, turasabye ikigongwe ku byatugoye, aho twidodombye, aho twaruhijwe n'ubuzima, imibereho tubayemo. Mana turasabye imbabazi, turasabye kwezwa n'amaraso yawe. Turasabye ngo tugirire neza kuri uyu mwanya, turasabye gutunganywa, turasabye kugirirwa neza, turasabye ibihe bishasha. Turasengeye iyi programme yose, abariko baraza bashasha n'abari bamaze igihe tubana muri no programme. Ndasenze ngo ibabere programme idasanzwe, ibabere umwanya uhambaye, wabere umwanya w'ibitangaza n'ibimenyetso, wabere umwanya wo gukira no kubohoka, wabere umwanya wo kugendererwa nawe, wabere umwanya wo kwishurwa. Turakeneye impinduka mu bantu bawe mwami Yesu. Tubabarire ku kintu cyose tugayako, turicishije bugufi imbere yawe. Robo shekosi. Mana ndizeye ko hari ibintu ugiye gukora ku uyu mwanya. Mana ndizeye ko hari ibintu ugiye kurema kuri uyu mwanya. Mana ndizeye ko hari abantu ugiye kugirira neza. Twiyegereje wewe, turacishijwe bugufi ngo twuhagire mu maraso yawe. Mana urakoze kutugiriye neza, urakoze Mana kutubabariye, urakoze Mana kuduhariye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza, yarabohoye ndaririmba kuko nzi
Hey! Narabohowe. Uwiteka we. Benshi bari bazi ko nkiriho bazi ko ngikora ibya kera. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina ampindurisha. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina ampindurisha. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina ampindurisha. Umviriza wa musozi we w'imbere, washinze ibendera ry'urwibutso. Shambela zogaruka nje kukubwira ko yangiriye neza, amizinanisha. Aralawe zogaruka nje kukubwira ko yangiriye neza, amizinanisha. Kuri uyu mugoroba Imana yifuza guhindura izina ryawe. Kuri uyu mugoroba Imana igomba guhindura amateka yawe. Kuri uyu mugoroba cyangwa mu gitondo bivanye n'aho uri, Imana iragomba guhindura uko abantu bakuzi. Imana iragomba guhindura uko sisiteme ikubona. Ibyakoretse ku buzima bwawe biragomba guhinduka. Turahanye kaze rero mu aka kanya. Sinzi ko mubo turi kumwe ku murongo hari uwo bayifuza gushimira Imana icyo Imana yamukoreye mbere ko twinjira mu ijambo, bivanye n'amasengesho twasenze ubushize. Niba Imana hari icyo yakoze ku buzima bwawe, urashobora kubyerekana ukazamura ikiganza cyawe ugashimira Imana. Ninde yifuza gushimira Imana? Uwo turi kumwe ku murongo urashobora kuzamura ikiganza nimba hari icyo Imana yagukoreye ugashima Imana. Nimba isengesho icyo ryakoze ku buzima bwawe, nimba wari urwaye ukaba warakize, nimba hari umutwaro wishuwe wari ukeneye ko Imana yishura mu masengesho twakoze ubushize, urashobora gushimira Imana muri aka kanya. Sinzi ko muri ko muranyumva. Umuntu yoba yumva hari icyo Imana yamukoreye, isengesho ryakoreye, yumva akeneye gushima, yozamura ikiganza tukamubona agashimira Imana. Okay, turamubona Emeline, ni Emeline Dusabe ashaka gushimira Imana. Kazi ashaka kugura mikoro yawe cyangwa bakugururire nimba ukeneye gushimira Imana. Yava kuri kamera bashobora kongera kugura kamera. Emeline yifuza gushimira Imana. Umwanya wawe ushimira Imana, intaye yawe uza gufasha abandi. Emeline aciye ava kuri kamera, yaradugije ikiganza yifuza gushimira Imana. Ataragaruka, niba hari ubundi yumva hari icyo Imana yamukoreye nawe nyine arashobora gushima mbere yuko tubandanya porogaramu. Emeline sinzi ko aragaruka. Hari ubundi afise icyo Imana yamukoreye.
Imana ikugirire neza. Okay, reka tubandanye dusome ijambo ry'Imana. Kumbure turaza kubaha akanya nyuma uza kumva hari icyo yoshimira Imana, aze gushimira Imana. Dusome muri Ezekiyeli. Ufise Bibiliya hafi bashobora gusoma muri Ezekiyeli 16. Okay, muriko murumva amajwi neza? Amajwi murayumva neza? Dusabe abantu buguruye amamikro, mugara amamikro kugira ngo ntibideranje. Ndabona hariko abantu benshi ari ryo rya mbere tubanye no munsi batari bwashike, batari bwigere baza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli 16 umurongo wa mbere. Ravuga ngo uko Imana yatoye abayuda nk'umwana w'umutorano, ijambo ry'Uhoraho ryongera kunza ko riti, mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira byaho, uvuga uti kuni kumwami Uhoraho abarira Yerusalemu. Tamamo yawe n'amavuka yawe uwo mu gihugu c'i Kanani, so yari umwamori, nyoko yari umuhetikazi. Amavuka yawe umunsi wavutse ku ruzogi rwawe ntigwagabiwe, ntiwarushe wuhagirwa amazi utungane, ntawakwiritse mu munyu namba cyangwa ngo agushire mu twahi, ntawagushize ko akajisho ngo akugirire akagongwe kugira ngo agire ico agukorera muri ivyo, wakugirire ikibabagwe, ariko washiburiwe mu gahinga umunsi wavutse ko, kuko wari uteye ishishi. maze nguserutseko tugeze kuri 6. maze nguserutseko mbona ingene ukumbagara mu bisanza by'amaraso, ndakubarira nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho. Imana yamuhaye iri jambo rivuga ngo baho. Niryo jambo Imana yashize mu mutima wanje, niryo jambo mwe muyera yampaye. Buni bwo buhanuzi bwawe ku uyu mugoroba. Ijambo yavuze ngo baho, ongera ubeho. Hari umuntu ashobora guca yibaza ati sanzwe ndiho, ariko uriho utariho. Ubuzima ubayeho uriho nk'utariho, ariko Imana igomba kongera kugutereka ubeho nk'uko Imana yakuremeye kuba. Nagenda batangarize ko ndabamenyesha ko Imana iturema yari yaturemeye kubaho ubuzima bwiza. Usomye mu Itanguriro, Imana irema umuntu mu ishusho yayo, imushira mu itongo, iramubwira ngo iritongo uririme urizigame. Ico yari yamuremeye kwari ukubaho ubuzima bwiza, ubuzima bw'umwidegembyo. Ariko umwana w'umuntu amaze kuba muri ivyo byiza, Satani biramubabaza, Satani biramurakaza, aravuga ngo nanje umwana w'umuntu nzomugirira nabi, nanje caremwe iyo kiva kikagera nzokigirira nabi. Ibyo uri kurabamwo, ubuzima uri kuracamo butameze neza, ni imigambi mibi Satani yakoze ku buzima bwawe kugira ngo yangirize icyo Imana yakuremeye. Bundi Imana nta muntu n'umwe yaremeye gusufura, yaremeye kubabara. Yari yaturemeye kubaho ubuzima bw'umwidegembyo, yari yaturemeye kubaho ubuzima bw'intsinzi, yari yaturemeye kubaho tuguwe neza. Satani ngo amanuka afise inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito kugira ngo aje kugwanya abo mu ruvyaro rw'uwo mugore basigaye batitondera, ngo basigaye bitondera ivyagezwe vy'Imana. Ngo araza abwira Eva, aramubwira ngo nivyo kuri Imana yarabujije kujya kuvyama muri ritongo. Hari igihe Satani yinjira mu buzima bwacu kugira ngo atate umwidegembyo wacu. Ngo nivyo kuri Imana yarababujije, ariko Imana yari yababwiye ngo ntimuze mujye ku biti bibiri gusa. Inzoka ibwira Satani, Satani ari we nzoka abwira umugore
aramubwira ngo haba n'intete nimuzopfa, Imana yarababeshe. Hari igihe Satani aza akakubwira ngo Imana yarakubeshe, wowe utekereje ibyo Imana yakubwiye, wowe utekereje amasezerano ufise, utekereje kuva aho Imana yavuganiye nawe, urabye imyaka iheze, urabye amezi aheze, nubona ko Imana yakubeshe. Nagenda gutangarize ngo Imana ntiyakubeshe, ijambo yavuze ku buzima bwawe riracahagaze, riracahagaze. Biravuga ngo byanditswe ko ngo Uwiteka araza abiwe. Imana ntabwo ibeshe. Satani abwira umugore ngo Imana yarakubeshe. N'ubu Satani ashobora kuba ariko arakubwira mu mutima ati ufise ajya amasezerano yawe yose ntayo uzobona, uzopfa utayagezeko. Ndagutangariza nta jambo Imana yavuze kuri wewe nimba ukiri mu busabane n'Imana ritazoshika. Ivyo Imana yakubwiye uzobibona kimwe ku kindi. Hari ibintu kudakuvuga ngo naco bonaho ntobibona ngo bize bibona abana banje, no, but uzubibone nawe ukiriho. Imana yakubwiye nawe ubibone. Nimba Imana yaragusezeraniye kuroranirwa, uroranirwa ukiriho, ubona umugisha, ubona ivyeze mu gihugu. Imana yasezeraniye Abraham igihugu kibona abana biwe. Ariko datangariza umuntu turiko turabana muri uyu mwanya, ivyo Imana yakubwiye ukiriho bigiye kwigaragaza, bigiye kwimanifesta, bigiye kwiyerekana. Imana yakubwiye ibintu bikomeye, iyo uvyiyumviye ukaraba n'ukuri, ukaraba n'iyumva, ukurumva umenga Imana yabivuze ku bandi, ariko yabivuze kuri wewe niyenda. Nta numwe musangiye DNA, nta numwe musangiye hormone, nta numwe musangiye ADN. Wewe ni wewe, Imana yavuze kuri wewe yabivuze kuri wewe. Haleluya. Satani ntakagushuke. Satani ngo ahenda Eva nabashira kwico cyangwa ngo acitegereje ngo abona ni cyiza. Wundi abana b'Imana dukwiye ko dufise kirazira. Hari ibintu Imana yarababujije gukora. Ibi bintu vy'iki gihe hari inyigisho nyinshi zivuga ngo byose ngo byararangiye ku musaraba. Hari ibyo Imana itubuza gukora, iyo ubikoze uba uvuye mu busabane n'Imana. Haleluya. Tegereza kugendera mu mabwirizwa y'Imana, ukaba ukeneye ko ibyawe bigenda neza. Imana ntabwo ibesha, ahubwo rimwe na rimwe hari igihe twebwe ubwacu tuva mu masezerano, tuva mu mwanya. Igihe cyose widodomba, reka mvuga kuri iki kintu, mu buzima bwawe ntuzokora ikosa ryo kwidodomba. Iyo ukoze ikosa ryo kwidodomba uba uhaye icyicaro Satani mu buzima bwawe, uba uhaye icyicaro abadayimoni mu buzima bwawe. Ikintu cyo kwidodomba cyo cyatumye ngo Abisirayeli bahera mu nzira, ngo batangura kwipfuza ipiripiri. Ibaze ipiripiri, ipiripiri murarizi? Ipiripiri n'ukuri kw'Imana. Ngo batangura kwipfuza ibitungurusumu, batangura kwipfuza poiro, batangura kwipfuza uko bakuye umutima wabo ku Mana. Bakabwira Aroni ngo tukorere akamasa akagirwamana tugasabe, ngo imitima yabo bayikura ku Mana. Imana ibwira Mose ngo ngomba ndabamare ndabice bose. Imana ibwira Mose kugiye kubica. Mose arabibwira toya ntubice, abanyamahanga bokugaya, abanyegiputa bokugaya. Imana ntabwo izokwemera gusuzugurwa. Haleluya. Makeneye kuba abantu bahagarara imbere y'Imana bakavuga ibintu bishobora no guhindura ibyari byateguwe hoba mu gihugu, byo byari byarateguwe ku muryango, kubera wewe ukaza uje gusenyura ibintu byari byarubatswe ku buzima bwawe no kubw'umuryango wawe no bw'igihugu cyawe. Mose Imana arayibwira ngo ntubice, abanyegiputa bahava bagusuzugura. Imana iranse gusuzugurika, iniyemesha kwemera gusuzugurika. Kwidodomba ngo gutuma Imana igendera bica buke baherera mu nzira. Amasezerano Imana yakubwiye, ivyo Imana mwavuganye biracari kwa kundi nyene, biracahagaze. Reka ndababwire abantu muri ko murakurikirana, nimba Imana yaragusezerana isezerano rikaba ritarashika, ukaba uri umugororotsi, ufise amahirwe yo kuramba.
ntabwo mubyumvise neza. Ufise amahirwe yo kuramba. Niwumva agasonga gakubise ngo ndapfuye, ujahe kw'ivy'Imana yakubwiye utarabibona. Ujahe kw'ivy'Imana yakubwiye kutarabibona. Aho Imana yakubwiye kukugeza kwitaraha kugeza. Abimana yakubwiye muzohura nabo ko mutarahura, ujahe. Urupfu ni rujana abandi, we nturimo. Oh haleluya. Tuzamura ibiganza tutele haleluya. Imana ntabwo ishobora kwemera gusuzugurika. Imana yakubwiye biracariho. Iki gihe abayuda babaho ubuzima butari ubuzima bwabo. Ngo Imana iraza ije gutembera, ije kugendagenda, ariko Imana igendagenda uyu munsi. Ngo Imana igendagenda ije kuraba Yuda, bisanga Yuda kuva mu mavuka niyigeze apfa ku cavu, ngo ari cari mu bisanza vy'amaraso. Ngo imwitegereje isanga ntiyigeze yoga kuva yavuka. Bisanga ariko arakumbagara muri pubere. Ariko Yuda yiravye yabona umengana umuntu w'akamaro, yabona umengana umuntu w'agaciro, yabona umengana umuntu ameze neza. Ngo ariko Imana imwitegereje ngo ibone ingene akumbagara mu bisanza vy'amaraso, ntabwo bikanga igihugu urimo. Satani ashobora kukugirira nabi kandi uri mu gihugu abakirimo bose baguwe neza. Ubuzima bwawe bugapfa, ubuzima bwawe bugakubitika, ubuzima bwawe bukononekara. Ariko kuri uyu munsi, kuri uyu mwanya, muri uyu mugoroba canke mu gitondo urimwo bivanye naho uri, Imana yafashe gahunda yo kukugendera. Ntabwo mubyumvise. Imana yafashe gahunda, Imana ifise umugambi wo kukugendera. Ngo Imana ngo yitegereza Yuda ingene akumbagara mu bisanza by'amaraso, maze ngo iramutereka. Nk'abakobwa ba Yesu, ubuzima mubayeho butari ubwanyu, Imana iragomba kububahindurira mu izina rya Yesu. Iramubwira ngo amamo yawe uruwo mu gihugu c'i Kanani, nyoko ni umuhetikazi, so ni Amoni. Ufise amateka mabi kuvuvuka. Imana iragomba guhindura amateka y'iwanyu. Iragomba guhindura amateka y'iwanyu. Iwacu jewe nakuze ntabona n'ikinga. Matabaro niko bayita. Matabaro caga ikinga. Nani ariko nibisobanurwa ko ntazogura imodoka, naguza akamoto. Birahaye biraza mw'abantu b'Imana. Dutegerezwa kwica karande ibyo sokuru atageze ko jewe nkabigerako. Ibyo mama wawe atageze ko wewe ukabigerako. Ngo avutse Yuda asanga hari igicaniro gitarico, akibamo aba muri ubwo buzima arabwemera. Nshuti yanje, kuri uyu mugoroba hari ubuzima ugomba kwanka kandi Imana itiri konfirima ibyo wansi. Ni wabyanka ukavuga ngo ibi bintu si gwanje, ubuzima si gwanje ndabwanze, Imana irahitira itera ko kashi ikugirire neza. Imana iguhe umugisha Christophe, Imana ikugirire neza. Nshirira kuri screen Christophe. Haleluya. Hari ibintu dutegerezwa kwanka tukavuga ngo ibi naho mama yabibayemo. Mwari muzi ko kubaho neza bishobora kuvana niyo twavuye, kubaho nabi bigashobora kuvana niyo twavuye. Ukagerageza gutera intango. Hari ijambo navuze ubushize mu gitondo muri nibature muri burakeye. Ushobora kuzamuka ukagera ku ngazi y'ijana, ariko Satani akakubwira ngo naho wamanutse nzokumanura aho hantu nta rufatiro hafise. Akakubwira wewe duga ndagufise mu biganza. Uyu munsi Yesu aragutereka agukure mu maboko yabo bantu, yabo badayimoni, yiyo myuka, ukaduga. Uzuko ushobora no kuduga uri pasiteri mugabo ubuzima bwawe bwarapfuye, Satani akakumanura.
dayimoni zikakumanura iwanyu, hakakumanura iwanyu, hakagukwega. Kumanze mvuge kuri iki kintu, kuri uyu mwuka w'iwabo w'umuntu. Uyu mwuka w'iwabo w'umuntu, tekereza, ubanza usubize ibitekerezo inyuma, urabe ingene wavutse. Ufise amateka yahe yo kuvuka kwawe? Wabyawe nande? So ninde? Nyoko ninde? Bafise amateka yahe? Bafise ibicaniro ibyahe mu buzima bwabo bubatse? Christophe yaje ntabwo yiconnects. Christophe niwe nari nahamagaye aciye yiconnecta mu mushire ko hajya. So ninde? Safise ikihe gicaniro? Yari yarubatse icyahe gicaniro. Uzi ko umuntu ashobora no gukura, agakura akageza mu myaka yo gushika mu bigero, atazi se, atazi nyina, atagira amateka. Ubundi kutamenya amateka, ubundi n'abantu vyaye foke ubigisha amateka, ukababwira ubuzima bw'iwabo uko bari babayeho. Utegeza kumenya mbega iwacu bari babayeho gute, barabandwa, baraterekera, bararaguza, baracinda sago, mbega data yari afise uruhe rufatiro. Uyu munsi Imana iragomba gukura mu rufatiro rwawe iwanyu. Uyu munsi Imana iragomba gukura mu rufatiro rwa nyoko. Nyoko yari indaya, nyoko yari maraya, nyoko yari umusambanyi, nyoko yishwe, yapfiriye mu byaha, apfata kubo atibohoye, uwo mugozi arawugusigira. Nawe ubiravye kubera ko wavukiye mu cyaha, n'abana bavyaye wabavyariye mu cyaha, ugasanga mama wawe kugira ngo avyare umwana wa mbere yamuvyariye iwabo, nawe kugira ngo uvyare umwana wa mbere baguteye indukiri iwanyu. Naho wagiye kubaka, wubatse bidaciye mu mategeko bwa mbere, amamo yawe uruwo mu gihugu ca Amoni, uruwo mu gihugu cyo kwa Amoni. Amoni yabyawe n'abakobwa ba Loti mu buryo butemewe, yabyawe mu buryo butari. Abakobwa ba Loti bajyamanye na Loti nyine ubwiwe, abakobwa babiri babyarana abana babiri, abana b'umuvumo. Imyaka ibihumbi n'ibihumbi igenda irakuranwa, abo bana bavukira mu muvumo, bakurira mu muvumo, babyara abuzukuru b'umuvumo kugeza kubuzukuruza. Ngo ariko bigeze muri Ezekiel umuhanuzi w'Imana, ndagomba nakubwira uyu munsi waza kuba umuhanuzi w'ubuzima bwawe. Christophe ko atikonekse kuri kamera, Christophe ikonekte kuri kamera, ugurura kamera yawe, ndaguhanurire connect abo bantu bashasha bariko barinjira kumbure. Christophe nimba ari karanyumva ni yiconnect kuri kamera, ndamuhanurira ico Imana ibwiye ku buzima bwiwe. Amamo yawe uruwahe? Iwanyu mwari mufise ibicaniro ibimeze gute? Iwanyu mwari mufise Imana izahe mukorera? So wawe na sokuru wawe na nyokuru wawe bari bafise ayahe mateka? Bari bafise amateka meza cyangwa bari bafise amateka mabi? Subiza inyuma urabe ingene. Kugira ngo uje kurongorwa ari utuntu babanjije kudendekeranya, kugira ngo uvyare ari utuntu babanjije kudendekeranya, nawe umaze kubaka ari utuntu wagiye udendekeranya. Hari ibintu bitacitse, hari ibiziriko bitacitse. Abantu benshi muri ko muradukurikirana muri uyu mwanya, benshi mwarakiriye Yesu umwami n'umukiza, ariko ubuzima mubayemwo ntabwo busa n'ubwo umuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza. Christophe yaje, Imana hari ikiri kiravuga ku buzima bwawe. Inkomoko yawe si nziza, amamo yawe si meza, ariko Imana umva ikintu ivuganye nawe mu uyu mwanya, ishizeho urufatiro rushasha, ishizeho urufatiro rushasha. Iwanyu hari ibicaniro biguma bikurekrama, ibicaniro by'ubukene. Famiye yanyu yaratanzwe, umuryango wanyu waratanzwe na sokuru banyu, ubuzima mubayemwo bumeze nabi.
murarondera, muriruka, muragerageza kurondera ariko ntacyo mufata. ariko Imana ikuyeho urwo rufatiro rubi, iraguteretse, iramuteretse, iravuze ngo baho. Baho baho yewe genda ubeho, we magufa yumagaye, yewe genda ubeho. Baho baho yewe yewe genda ubeho, we magufa yumagaye, yewe yewe genda ubeho. Aranitegereza urukundo ruramusanga, ati genda ubeho. Aranyitegereza imbabazi ziramusanga, ati genda ubeho. Ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi, urubanza rwawe ibyo nicyo wifuze. Baho baho yewe genda ubeho, we magufa yewe genda ubeho. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe. Ayo mateka mabufise Yesu yifuza kuyagukuriraho. Amen. Ngo maze ndaguserutseho Christophe, amateka yawe yahindutse mu izina rya Yesu. Mugisha, abakugiriye nabi Imana nta ruhara yari bifisemo. Abakugiriye nabi Imana nta ruhara bifisemo. Iraje kukugirira neza, iraje kukwibuka ubwo ubona amagambo menshi, iraje kukwibuka rema niwihebe. Nawe ubona bigeze kure, nawe ubona intambara zabaye nyinshi, nawe ubona amageragezo yabaye menshi, nawe ubona imisonga yabaye myinshi, humura. Abakugiriye nabi bagiye gutsindirwa ku mugaragaro izuba riva. Bagiye kukurondera ibyo bahora bakoresha. Hari foto yawe bakorerako, hari foto yawe bakorerako, hari foto yawe bakorerako, ariko muri uyu mwanya iraturiwe mu izina rya Yesu. Ifoto yawe bakorerako bakayijombagura inshinge, ndayibonamo iyo foto ishinzemo inshinge zishika 9. Ubuzima bwawe, iyo misonga wumva ni inshinge baza barajombagura muri iyo foto. Bayishize mu kintu, iri mu kintu kimeze, bayigeretse nk'ikintu kimeze nk'ibarafu, ariko n'ibarafu idakama. Rimwe na rimwe hari igihe wumva umubiri wawe watimbye, kumva umenga watimbye. Niko bimeze. Imana yo mu ijuru ivuganye nawe kuri uyu mwanya. Ntabwo gipfuye kandi ntabwo kibaye ikimuga. Bategekanije ngo ubikimuga ubuzima bwawe bwose, ariko ndagutangarije niba nkorera Imana nyamana, Imana yumva, ugiye kuba muzima, ugiye kongera gukomera. Byakozwe n'abantu bakugiriye ishari, bakugiriye inzigo. Iyo foto ishingagiyemo uducumu dushika 9, ariko mbonye marayika adushingura. Uratabawe mu izina rya Yesu.
amarira umaze iminsi uri kurarira Imana yo mu ijuru irayasozereye. Amarira umaze iminsi uri kurarira Imana irayahejeje. Umubabaro umaze iminsi ufise Imana irawuhejeje. Ndagomba ngo wizere Imana, wizere n'iki jambo rivuga, nicyo ndiko ndahanura ku buzima bwawe. Niba hari abantu nigeze mpanurira bagatabagwa, nawe Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe Imana igukuye mu kaga, igukuye ku mwobo, igukuye ku mwobo. Urupfu rwaraje ariko Imana irankakora ugushikako. Imana ikugiriye neza mu izina rya Yesu. Turashobora kubandanya. Ngiye kugusengera kandi ndagusengera. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana ihambaye, Imana y'ubushobozi, ndatransmesa umuriro, ndatransmesa imbaraga, ndatransmesa ubushobozi. Mana mu izina rya Yesu Kristo, reka ubushobozi bw'Imana bukora igitangaza, reka imbaraga z'ijuru zikora igitangaza, reka umuriro winjire mu magufa, reka umuriro winjire mu mitsi, reka umuriro winjire mu magufa, reka umuriro winjire mu bitugu, reka umuriro winjire mu mugongo, reka umuriro winjire mu ngingo z'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'Imana ihambaye bukora igitangaza ku buzima bwiwe. Mana umugirire neza, aka kanya impinduka ziboneke, aka kanya ubuzima bwe buboneke. Ndagomba ngo yumve changement, yumve impinduka ziriko ziragendagenda muri we. Abo bantu bakugiriye nabi, nabi wanyu, nabi wanyu, nabo mu miryango y'iwanyu batanezererewe iterambere ryawe, batanezererewe umugisha wawe, ariko Imana iraguteretse ngo baho, ongera ubeho. Iraguteretse ngo baho, ikintu cyawe cyose kitari gitondetse kigiye gutondekwa n'Imana mu izina rya Yesu. Umubiri wawe wumva umenga rimwe na rimwe umenga bawucishije muri frigo, ni ikintu kimeze nk'ikibarafu barambika kuri ya foto yawe, umubiri wawe ukumva umenga uratimbye. Imana iciye mu magufa, Imana iciye mu mitsi yawe, Imana iciye mu maraso yawe, Imana ihinduye ibintu ku buzima bwawe muri aka kanya, iguhaye intara. Kugeza kuwa gatandatu nk'uyu munsi tuzogaruka kuri Zoom ufise ikintu cy'ishimwe Imana yakoze muri wewe. Benshi bari bazi ko nkiri wa wundi, bandi bari bazi ko nkikora ibya kera. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina ampindurisha. Abantu muri ko murakurikirana uyu mwanya ijambo ry'Imana, amazina yanyu avumwe, Imana yabahinduriye mu izina rya Yesu. Imana yabahinduriye mu izina rya Yesu. Imana ibahaye ayandi mazina masha. Wiramutereka iravuga ngo baho, ngo arakomera. Aba umuntu muzima arozwa, yongera kuhagirwa. Uyu mwanya Imana yongeye kukuhagira. Haleluya. Ndabira umuntu yitwa Alice, ni Alice. Manura turabe ari izina numvise Alice. Niba atamaze kuva ku murongo. Alice, hari Imana ivuganye n'uyo muntu, yabuye ku murongo. Ariko okay, hari Imana igiye kuvuga ku buzima bw'uyu muntu. Uyu Alice simuzi, ariko Imana iramuzi. Bashobora kwiconnecta Alice, bashobora kwiconnecta kuri kamera, mvugane nawe Imana imbwiye. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina ampindurisha. Reka mvuge muri rusange imbere yuko Alice aza. Imana irambwiye hari abantu bariko barakurikirana, bari bamaze iminsi basengera akazi, bavuga ngo Mana mpindurira, Mana makazi, Mana ngirira neza, duza umushahara wanje.
mana nanjye nzogukorera, urabizi ko mfise umutwaro wo kugukorera. Imana irambwiye ngo irabiguhaye ako kazi, Imana irakaguhaye, iyo promotion irayigwa, irakudugije, umushahara w'uruhembwa irawudugije. Yesu ashimwe. Alice ko nakubona. Haleluya. Alice jya kuri kamera n'ingoga na n'ingoga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abari kuri Zoom, abo twicaranye hano, mwizeye Imana, ni Imana arabi, Imana ihaye igikorwa cyo gukora, idugije nico bakora, idugije umushahara wabo. Hari umuntu ariko arakurikirana, ari hanze bwo guco hanze, sinshimye kwirirwa ndamuvuga, ndumva ijwi riko rirambwira arahembwa amafaranga adashika $3,000 ariyizi. Ukwezi yo guheze $3,000 nibishika. Imana irambariye ngo igiye kuguhindurira umushahara, ugiye guhembwa $12,000. Nukuri ntabwo mubyumvise neza. Ugiye Imana data niyivuganye nawe, ugiye kuva ku bihumbi bidashika 3 uhembwa, ugiye kuja ku bihumbi 12. Imana irabikoze mu izina rya Yesu. Imana irabikoze. Ari hehe Alice ko ataza? Alice Imana ivuganye nawe, iravuze ngo amateka yawe uruwa mu gihugu cy'Kanani, amateka urimo hari kiziriko cha mama wawe kigukwega, hari kiziriko, hari umugozi wa mama wawe ugukwega. Ariko Imana irambariye ngo ico kiziriko cha mama wawe kiracitse muri aka kanya mu izina rya Yesu. Hari ubuzima, hari imivumo ikomoka na mama wawe, iyo mivumo nayizi ko yirimo, ariko hari ibintu bimukurikirana, biriko birakurikirana nawe ubuzima bwawe. Ariko Imana irambariye ngo ndakubwire ngo ico kiziriko cari kiwosha ubuzima bwawe kiracitse, amateka yawe arahindutse mu izina rya Yesu. Kugeza mu kwezi k'umunani uzoba ufise icerekezo kindi gishasha kidasanzwe ku buzima bwawe. Imana ikugiriye neza, Imana iraguhinduriye ubuzima bwawe, naho ubaye harahindutse. Imana irakwibutse mu izina rya Yesu Kristo. Imana iramwibutse. Urabyumva Alice? Uranyumva? Gira gutya, zamura ikiganza turara. Alice uranyumva? Imana igukuye kuyo mugozi wari ubosha amaboko yawe, Imana irawuciye, ihinduye ubuzima bwawe kugeza mu kwezi k'umunani. Ubu turi mu kwezi kwa gatatu, umunsi n'itariki 1. Kugeza mu kwezi k'umunani aravyanditse. Cyandiki. Haleluya. Cyandiki. Amateka yawe atakira ukuyazi, ubuzima bwawe uzoba utakira uko bwari bumeze. Imana ikugiriye neza. Yesu ahimbazwe cyane. Mwizere ijambo rirarema, kandi ibi si amajambo gusa twagwa n'umuyaga, ariko n'amajambo y'ubuhanuzi, n'amajambo yo guhanurira ku bintu bitagira ishusho, bitagira isura, bitagira icerekezo, bigaca bigira icerekezo. Ngo maze ansanga mu kiyaya cyuzuye amagufa yumye, arambwira ngo vuga mwana w'umuntu, vugira kwa ayo magufa. Alice we uri mu kiyaya cyuzuye amagufa yumye, ariko Imana iguhaye kuyavugirako, ibintu bigiye guhinduka mu izina rya Yesu. Mateka yawe arahindutse. Uze kwandika nimero yanjye iriko ngaho kuri screen iriko, ntabwo nimero iriko 69, sinzi ko ifise. Usanga ufise nimero yanjye ya WhatsApp 69, ndika ubusa 93 162
yandike, uraza kunyandikira kuri WhatsApp ibyo umuntu atovuga byose hano. 69 ubusa 93 162 muze muyishira ko hajya nimba bishoboka. Imana ikugiriye neza. Reka tubandanye. Wimusanga kumbagara mu bisanza by'amaraso, iramutereka ngo baho. Haleluya. Iramutereka ngo baho, acarabaho kubera ijambo rimwe gusa Imana yivugi. Imana iravuze ngo baho. Haleluya. Baho. Ahitira arahagarara. Imana iramwoza. Ndabona abantu Imana irikira bose. Imana irikira bose. Imana irikira bose. Imana irikira bose. Irekira bose. Iyo myanda, iyo micafu, iyo mikoshi, ibyo bintu batongerera bikakugira ku bushobozi, Imana irikira bikoza muri aka kanya. Ugiye kwakira telefone, ugiye kwakira telefone, inyuma y'iminsi nk'ibiri hari telefone uzobona izohindura ubuzima bwawe, izohindura amateka yawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amateka yanyu ariko arahinduka mu izina rya Yesu. Amateka yanyu ariko arahinduka. Shiramo Chantal dusabe. Chantal dusabe. Uri Mana yo kwizerwa, uri uzahoraho, uri Mana yo kwizerwa, uri uzahoraho, uri Mana yo kwizerwa. Chantal sinzi ko yo kwiconnecta, sindiko ndamubona ariko ndiko ndumva hari ibintu bikunda kumwataka mu maguru. Hari igitero gikunda kukwataka mu maguru, ukumva ibintu mu maguru bigendagenda mu birenge byawe, mu maguru yawe ukumva umenga ibintu by'ibinyanya. Sinzi ko ushobora kwiconnecta Shanta. Manura imbaraga zaba gushaka, uri ibyizigiro zaba kwizeye, ni wewe buturo bw'imitima yacu, ni wewe amashimwe yawa kuvuga, tugufise mwami turakomeye, iyo tugendana nawe turabane. Manura imbaraga zaba gushaka, uri ibyizigiro zaba kwizeye, ni wewe buturo bw'imitima yacu, ni wewe amashimwe yawa kuvuga, tugufise mwami turakomeye, iyo tugendana nawe turabanesha. Ndashoboye kwiconnecta ariko ibyo navuze yabyumvise. Imana yo mu ijuru hari icyo ikoze ku maguru, mu maguru yawe. Amaguru yawe afise ikibazo. Ntarabandanya ngira nce ngira ko nsengera abantu bafise ikibazo c'amaguru. Mu maguru yabo hari ikibazo. Niba wicaye ucuhagarara nimba bishoboka. Nimba wicaye ucuhagarara nimba bishoboka. Hari Imana igira ikore muri ayo maguru yawe. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndasengeye Chantal, ndasengeye n'undi muntu wese afise ikibazo mu izina rya Yesu Kristo. Ndamusengeye ngo umugirire neza, ndamusengeye ngo ubushobozi bw'Imana bukora igitangaza. Mana akora igitangaza mwaya maguru, Mana akora igitangaza mw'ibi birenge, Mana akora igitangaza mwaya mavi, Mana akora igitangaza mu maguru yiwe. Ndasenze ngo ukore igitangaza, ndasenze ngo ukore igitangaza, ndasenze ngo uhindure ibintu, ndasenze ngo uvure. Hari umuntu afise ikibazo
ikibazo cy'imitsi mu maguru yiwe, imbaraga z'Imana zimukozeko, imbaraga z'Imana zimukozeko. Hari umuntu afise ikibazo cy'amavi, imbaraga z'Imana zirema igitangaza ku buzima bwiwe. Mana urakoze, ndagushimiye, urakoze, ndagukengurukiye ko mukozeko mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kwa gatandatu nk'uyu munsi muzobe mwakize mumeze neza, mumeze neza. Ngo maze ndaguserutseko mbona ingene ukumbagara mu bisanza by'amaraso, ndagutereka ndakubarira ngo nahuri mu bisanza by'amaraso yawe ndaguteretse, baho. Numbwira ibyo urimo uko bisa, numbwira ingwara urwaye, imyaka uyigwaye, Imana niyo iguteretse ngo komera. Imana niyo iguteretse ngo komera. Imana iraguhagaritse, komera. Imana iraguhagaritse, komera. Imana ikongeye imbaraga zo kuramba. Imana ikongeye. Ari umuntu afise ubwoba, afise ubwoba, yumva umenga ashobora gupfa umwanya n'umwanya. Imana irambariye ngo ndagutangarize, ntabwo ushobora gupfa imbere yo gupfa. Ntabwo ushobora gupfa imbere y'uko upfa. Urupfu ruzokubona rwiruke, urupfu ruzokubona ruhunge. Haleluya. Ntugire ubwoba, humura. Reka ngaruke kuri uyu muntu ni Revocate. Ubushize aricyo Imana yari yambwiye kuri we, ntivyakunze ko ashobora kwiconnecta. Nimba bishoboka yiconnecte, mvuge numva Imana igumisunikira kuco Imana yari yambwiye kuri we kukivuga. Nimba bishoboka muzane Revocate. Imana aricyo kiravuga ku buzima bwawe. Ufise umwana gwaye, kandi iyo ngwara gwaye ni ingwara yarungikiwe, ni ingwara yarungikiwe, ni ingwara yarungikiwe. Iyo ngwara gwaye ni ingwara yarungikiwe. Hari umupfumu ari muri Mali, niwe ariko arica ubuzima bw'umwana wawe. Iyo mwana wawe Imana yo mwijuru igiye kumusubiza ubuzima bwiwe bwa mbere. Imana igiye kumusubiza ubuzima yahoranye. Imana igiye kumusubiza ubuzima bwiwe yahoranye. Hari icyo Imana ivuze ku buzima bw'uyo mwana. Urarogwa, ubayeho mu buzima bwo kurogwa ijoro n'umurango. Mbona umupfumu ari mu gihugu ca Mali. Umuntu akurogesha ari hano Burundi, ariko yagutangiriye ibihembo muri Mali. Uri kuranyumva? Uyo mupfumu akikujwe n'inzoka. Imana yo mwijuru ikoze ibintu bibiri. Iyo nzoka Imana irayishe. Ikigira kabiri, n'uyo mupfumu arishwe. Uwabikoze Imana iramuretse kugira ngo amenye kumusumbya inyenyeri no gukomera. Iramuretse, ariko uyo mupfumu we Imana iramwishe kugira ngo uyo muntu yakugiriye nabi azamenye ko ufise Imana, azamenye ko Imana yawe itandukanye n'Imana ziwe. Imana igukuye mu bitaro bya buri munsi, ikoze igitangaza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Mu minsi iri imbere uzowushinga intahe ku mateleviziyo, ku ma YouTube, uvuga ubukuru bw'Imana. Imana irabikoze mu izina rya Yesu. Iyo ngwara abaganga batoye siyo. Abaganga hari ingwara batoye ariko siyo. Humura. Imana irambwiye ngo ndaguhumurize. Amarira yawe ararangiye. Amarira yawe ararangiye. Agahinda ubayemwo karaheze. Agasuzuguro ubayemwo kararangiye. Imana irakwibutse muri aka kanya mu izina rya Yesu. Umutima wawe ugiye guturika, usigaye wenyene, abantu bose barakuvuyeko, ariko Imana ivuganye nawe muri aka kanya. Irakwibutse mu izina rya Yesu. Irakwibutse, iminsi yawe y'umubabaro iraheze. Imana ishizeho intango nshasha ku buzima bwawe. Abantu bose barakuvuyeko, ababa muri Afrika barakuvuyeko, usigaye wenyene, ariko Imana ivuganye nawe. Irakwibutse mu izina rya Yesu.
reka kwiheba, reka kurira nk'utagira ivyizigiro, reka kurira nk'utagira Imana. Imana irakubona, ivyakubaye ko yarabiretse kugira ngo iguhe intahe ifatika. Dukomere Yesu amashi menshi. Turashobora kubandanya. Ngo maze nguteretse, maze nguserutse ko ndagutereka, ubu umuntu ashyitse mu bigero w'igikundiro. Igikundiro utari ufise guhera uyu munsi kiragarutse. Igikundiro kitari kiri kuri wewe kiragarutse. Uyo mwana agiye kuba intahe ivuga, agiye kuba igishinga naye kivuga, agiye kuba umuntu azana impinduka, agiye kuba umuntu azana ubuzima bushasha. Amarira warize Imana irayaguhojeje. Haleluya, haleluya. Wewe umaze iminsi wiheba, wihebuye, unaniwe, ubona umenga wamanutse, umaze iminsi uri gukorera Imana ariko ubona umenga ubuzima bwawe bwamanutse. Imana irambariye ngo ishizeho ingazi yo kongera kugusubiza hejuru, abantu bose babibone ko Imana ariyo yagushize hejuru. Ishizeho ingazi yo kukuduza, ishizeho ingazi yo kukuzamura, ishizeho ayandi mateka mashasha ku buzima bwawe. Ndaguhanuriye, ndahanuriye ubuzima bwawe, ndahanuriye kazoza kawe, ndahanuriye imibereho yawe, ndahanuriye abana bawe, ndahanuriye umuryango wawe, ndahanuriye umugabo wawe. Hari umuntu ariko arankurikirana, umudamu, umugabo wiwe afise ikibazo mu mugongo. Imana yo mu ijuru hari operasiyo ikoze ku mugabo wawe. Umugabo wawe afise ikibazo agendanye mu mugongo igihe kitari gitoya, ariko Imana iragutabaye. Yanse kuba umupfakazi, yanse ko abana bawe baba imfuvyi. Ico kibazo cyo mu mugongo umugabo wawe afise, Imana iragihagaritse. Wewe ndiko ndavugana nawe uriyumva, Imana ivuganye nawe, ico kibazo kiri mu mugongo wawe, Imana umugabo wawe, Imana iragihagaritse muri aka kanya. Iyo ivyo bintu abadayimoni bakoze, ivyo bintu shetani yakoze mu mugongo wiwe, Imana yo mu ijuru irabihagaritse. Haleluya, haleluya. Imana irabihagaritse. Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu ariko arakurikira, araza guhitira duza ikiganza, afise ikibazo cyo kumira amate. Iyamiza amate arababara cyane, cyangwa kumva umenga nuguhata mu mihogo hari ikibazo. Ushobora kuduza ikiganza aho uri, niba ari wewe wiyumvise uzamura ikiganza ndagusengera. Ufise ikibazo mu muhogo, uko abantu ntababona bose ikibazo, sinzi ko bishoboka ko mushobora kuduza. Ndabire ku telefone kumbure. Ninde yoba yadugije ikiganza uyo muntu afise ikibazo mu muhogo? Kibazo cyose cyari mu muhogo wawe. Ndumva uyo muntu yaragiye kugira kanseri yo mu muhogo, yaragiye kugira kanseri yo mu muhogo, ariko Imana yo mu ijuru yongeye kuvugana nawe, yongeye kugutangariza. Yari imaze iminsi ivugana nawe kwikugiriye neza, kwigukijije. Imana yo mu ijuru irakuye ico cago burundu, irakuye ico cago kiri mu muhogo wawe. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu, iragutabaye. Iyo kanseri yo mu muhogo Imana irayigukijije, aratanguye kuza utumenyetso mu muhogo wawe, ariko Imana irayigukijije. Niwakire gukira, niwakire kugirirwa neza, niwakire kwidegembya. Imana ikoze igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma
kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe, haleluya, teka mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe, teka mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe, imbaraga zawe, teka mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Zitumye nongera, zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Numva Imana iriko irambarira, Imana iriko irambarira ku bantu turi kumwe muri uyu mwanya ariko barakurikirana. Hari amasoko Satani yugaye, hari amasoko yawe y'umugisha, hari ahantu wahora uvoma umugisha, hari ahantu wahora uvoma ibyiza, ariko aho hantu Satani aheruka kuhugara. Imana irambariye ngo ipfukuye akandi kariba, ipfukuye akandi kagezi, ipfukuye uwundi mugisha ku buzima bwawe. Ntabwo byiza yawe uritera haleluya. Ipfukuye akandi kagezi, ikuzaniye iyindi sede igira kabiri. Asebta uriya muntu, asebta uriya muntu aje, duza hariya. Imana ikugirire neza. Abariko baraza, bariko baza muri uyu mwanya, namwe mufatire aho tugeze. Imana yambariye, Imana yampaye iri jambo ngo ndaritangariza bariko bararyumva. Nigihe cyawe cyo kongera kubaho, nigihe cyo kongera kubaho ubuzima bwawe ndi bwawe bwa mbere. Wari unezerewe ufise umunezero, ariko Satani agenda arawugutwara, Satani agenda arawukwiba, Satani agenda arawukunyaga. Udusonga turi mu mubiri wawe, udusonga turi mu ngingo zawe, utwo dusonga ndabona Imana iriko iradushingura, ijuru riko riradushingura. Utwo dusonga Imana iriko iradushingura, umubiri wawe ugiye kongera kuba original. Utwo dusonga turiko turashinguka muri wewe, utwo ducumu wumva tugucumita mu mubiri, utwo ducumu wumva tugucumita mu nda, Imana iriko iradushingura, Imana iriko iradushingura. Utwo turimbi washingiwe, Imana iriko iradushingura, Imana iriko iradukuraho. Wakire kugira amagara meza. Dusigaje iminota ingahe kugira ngo dusenge Imana? Dusigaje iminota 28. Hari icyo Imana yifuza gukora ku buzima bwawe, hari icyo Imana yifuza gukora ku buzima bwawe. Tumaze iminsi turiko turasenga, dusenyura imyuka y'ibisokuru, imyuka y'ibisokuruza. Iyo myuka y'ibisokuruza by'iwanyu, ibyo bakoze, ibyo batongere baterekera, bacinda sago, bagira gute, kuva kuri basogokuruza bawe bigukurikirana. Ukaba nubu basokuruza bawe baguma bagutera mu ndoto, bagutera mu nzozi, ubona bapfuye, ubona ibyo bintu. Muri uyu mugoroba biragomba gukurwa ku buzima bwawe, biragomba gukurwa ku buzima bwawe. Uragomba kuba wewe, uragomba kuba icyo Imana yakuremeye kuba, uragomba kuba uw'Imana yakuremeye kubaho. Aya materaniro wafashe, aya masaha 2 wamaze, haleluya, aya masaha 2 wamaze wicaye uri kurakurikiranira ijambo, ndagutangarije agiye kukuzanira surprise, agiye kukuzanira telefone y'umugisha, agiye kukuzanira telefone ihindura ibintu, agiye kukuzanira telefone. Uwo mutima ugumuduga, ejo ukazamuka, ejo ukamanuka, ejo ukazamuka, ejo ukamanuka. Imana iragukijije. Nakuri hari umuntu Imana ikijije umutima. Amen. Ndamwumva neza. Hari umuntu Imana ikijije umutima. Hari umuntu Imana ikijije umutima, kibazo afite ikibazo cy'umutima, wiruka kaduga kaja kubera
iragukijije. Haleluya. Iragukijije. Muzane anje ndamuhanurire. Situmye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Situmye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye, situmye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Situmye we Situmye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Tunganye imaje muri OBS mere neza. Kiragenda. Imana iragukijije mu izina rya Yesu. Mugaruke kuri Zoom. Sinzi ko ari ikibazo cya connection, sinzi ikibazo icyo kibazo cy'umutima uduga ejo ukaduga. Imana iragukijije. Imana iragukijije mu izina rya Yesu. Imana iragukijije mu izina rya Yesu. Wakire gukira. Imana ivuganye nawe muri aka kanya. Imana ivuganye nawe muri aka kanya. Iragukijije. Si umutima usanzwe, nibitongerano, ariko Imana iragukijije. Mu izina rya Yesu. Kandi icyo kibazo hari n'uwundi muvukana agifise. Imana yo mu ijuru ikuyeho n'ibimenyetso by'uwo mutima. Irabakijije muri babiri. Haleluya. Irabakijije ari babiri. Mwakire gukira mu bushobozi bw'Imana yamamagaye. Kiriya giti batongerereye mu buzima bwabo. Kiriya giti bateye, iyo gihunguruye amababi, umugisha wanyu urahunguruka mu izina rya Yesu Kristo. Icyo giti batereye ubuzima bwabo turagiciye mu izina. Icyo giti ndakibona bagishingiye ubuzima bwabo. Iyo gihunguruye amababi, namwe muje muri crise. Kiracinguwe, kirakuweho mu izina rya Yesu. Dufise Imana itabara. Iyo tuyitabaje irumva. Imana yo mu ijuru irakudugije mu mushahara mu izina rya Yesu. Tubandanye. Iragukijije, iragutabaye hamwe n'undi muvukana n'abafise ikibazo cy'umutima. Imana ikoze igitangaza. Kandi mugiye kukibona. Shiramo Gregoni, impanurire Gregoni, duhave dusenga. Impanurire abantu nka babiri numva Imana ikirambwira. Hanyuma duhave dusenga Imana. Duwiwe nawe nuwanje, aranzi nanje ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima.
fisama oradashira duiwe nawe nuwanje aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima fisama oradashira duiwe nawe nuwanje aranzi nanjye ndamuzi. Grego niyi connect niba bishoboka. Kubimenya nibwo buzima fisama oradashira duiwe nawe nuwanje aranzi nanjye ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima fisama oradashira duiwe nawe nuwanje aranzi nanjye ndamuzi. Ndabona Grego nataraza garukana anje ari kino numvise kandi kubimenya nibwo buzima fisama oradashira duiwe nawe nuwanje aranzi nanjye ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima nibwo buzima fisama oradashira. Haleluya. Imana ikoze ikintu gikomeye cyane. Sinzi ubundi iyo Imana iguma ivuga ku muntu ni kuvuga ko n'intambara ziba ari nyinshi ku buzima bwiwe. Unyumvirize neza, ufatane n'abana bawe mubitegure mumara umunsi umwe musenga, umunsi umwe n'amasaha 28. Nimba muzobikora muri weekend batagiye ku ishuri mubikore, kuko ikintu Imana ikoze bantu b'Imana, ikintu Imana ikoze ku bana bawe. Haleluya. Uri kuranyumva anje? Shobora kuba ndiko ndavuga ibintu ugasanga abantu bariko barabyumva. Uranyumva? Sa? Uranyumva? Murabe neza ngaho onya kuri karteso. Murabe neza kuri karteso. Umunsi Satani yafusha, yagize ishari, yagize inzigo. Majwi kuri karteso kuba tameze neza. Ariko ndibaza ubutaha ko ibintu bizoba byahindutse. Amajwi mwe mumva ameze neza. Muranyumva ubu? Uranyumva? Ako na connection ishobora kuba itagenze neza uyu munsi. Nimba hari abiconnecte kuri wifi mu buse nk'abavuye ko kuri wifi kugira ngo turabe ko connection yosubira ikagira ikaja kuri standard gato subiza ko kwa anje. Hari icago Imana irinze abana bawe babahungu bose. Imana abantu bakugirira nabi bateguye isanganya ry'umuriro ucumba abana babamo, isanganya ry'umuyaga nkuba mu cumba barara. Nico kintu cari gikurikira ku bintu bagira bakore, ariko Imana yo mwijuru igikuyeho. Baze birinde kuza bararara hari ibintu bacometse mu cumba baryamamo. Mufate muri iyi ndwi tugiye gutangira muri weekend ari nka samedi nk'uyu munsi
abana bawe bari ngaho, mba bari hafi, mba abana bari hafi, nitwatangura gusenga uze kubarambika k'ibiganza. Bagomba guteza umuriro mu cyumba baryamamo, awacawe wabaya umuriro, kubera urukundo Imana igukunda, kubera ingene uyitaho nawe uyikorera. Yanse ko haba ibigandaro, yanse kuko Imana irakundana, narabibonye. 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 Imana ikura ku cyabu, narabibonye. Imana irakundana, narabibonye. Imana irakundana, narabibonye. Imana irakundana, narabibonye. Bagiye i Kongo, bagiye kurondera umupfumu arungika umushwarara, kugira ngo umushwarara uturire icyumba wicane n'abana bawe batatu. Ariko Imana yo mu ijuru irirahiye ngo ntizemera. Imana yanje ntizemera, ntishobora kwemera. Ifise ibintu byinshi yibuka, ifise ibikorwa byinshi yibuka, ifise imirimo myinshi yibuka, ifise ibintu byinshi wayikoreye yibuka, ifise n'ibyo yakuvuze ko n'abo bana yabavuze ko. Ntabwo ishobora kwemera urupfu mu nzu yawe, ntabwo ishobora kwemera urupfu mu nzu yawe. Ndabizi ko ibyo mvuga wowe turamenyeranye. Uronderera abana bawe igitambo, uronderera abana bawe ikimazi, kubw'ibi bintu byateguwe, byakozwe. Gerageza uko ushoboye kose ugira ikintu ukoze ko bw'abo bana bawe batatu, n'abana bawe b'abahungu batatu barahiye ngo turabicira mu nzu. Iyi nzira ariko Imana yo mu ijuru iranse, iranse. Haleluya, iranse. Iravuze ngo ntibishoboka, bazokorera Imana, bazoba abantu bakomeye, bazoba abantu b'umugisha, bazoba abantu bahambaye, bazoshika kure. Ijambo Imana yivugiye ntirikene imfashanyo y'umuntu, rizasohora. Amaboko yanjye abikoreho, maze mbibemo nezerewe. Kimumukiza ko yankunze atabitewe n'imirimo. Imana yo mu ijuru kubera ko hari icyo yavuze kuri bariya bana, yakivuze abo bantu bafise ibyo bariko barakora bataravuga. Bagiye i Kongo ku bapfumu b'i Kongo kugira ngo ibaze kuja. Imana iranse mu izina rya Yesu. Hari yagiye kubamarira amarira mu muryango ateye ubwoba. Barakugerageje, bagerageje umukobwa wawe biranka, baravuga ngo reka dukubita abana be b'abahungu. Ariko Imana ibashiriyeho urukingo, ibashiriyeho uruzitiro rw'intamenwa. Semene, haleluya. Ibashiriyeho uruzitiro rw'intamenwa, ibashiriyeho uruzitiro rw'intamenwa. Dusigaje iminota 12. Muri iyi minota 12 tugiye guhava dufata umwanya wo gusenga. Ndabira akaririmbo kagasirimba. Imana iramutabaye no kuri.
imana itabaye abana biwe. Ibyo mvuga arabizi, aramenyeye ingene imana ikora, aramenyeye ingene imana ivuga, imana dukorana nayo arabizi. Data wa twese igihe harinze avuga ikintu, imana ishobora kurobanura mu bantu bangana gutya ngo irobanure wewe, ivuge kuri wewe atari urwo rukundo imana igukunda, ariko n'abandi irabakunda. Umuntu wese afise umwansi yamugirira nabi, uyo mwansi agiye gupfa imbere yuko we upfa. Uyo mwansi, uyo muntu akugirira nabi azopfa imbere yuko upfa. Ikinogo yakwimbiye azogikorokeramwo wowe ukiriho. Ntabwo uzopfa, uzobaho. Reka gutinya amaso y'ibikere, reka gutinya amaso y'ibikere. Humura, humura. Abo barozi, abo bantu bakuroze, abo bantu batwaye amafaranga, abo bantu batwaye umugisha, humura, ntacyo bazokugira. Shiramo agasitire k'igisiri. Turimba karimba kavuga ngo nimureme nshuti, nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza ubuvuzi ndetse n'umupfakazi, tuzaba tubisezeye. Nimureme nshuti, nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza ubuvuzi ndetse n'umupfakazi, tuzaba tubisezeye. Nimureme nyarutse mwanya kuragenda, tuzamubona uwo mwami mwiza ubuvuzi ndetse n'umupfakazi, tuzaba tubisezeye. Yesu mwami, Yesu mwami azotwicarika ati nimwicare kandi muruhuke, ntuzongera kubabara ukundi, ibibazo birarangiye. Yesu mwami, Yesu mwami azotwicarika ati nimwicare kandi muruhuke, ntuzongera kubabara ukundi, ibibazo birarangiye. Ije wawundi yahoraga imbere yawe, wuzuye amarira, ngarutse gushima. Ije wawundi, ije wawundi yahoraga imbere yawe, wuzuye amarira, ngarutse gushima. Wewe wamuye w'isoni, wumvise gusenga kwanje mu gihe gikwiriye, wampaye icyo nasabye. Wewe
zongera kutugirira neza, zongera kutugirira neza. Haleluya, amen. Imana irimanukiye ngo yongere gutabara. Yari yaragutabaye urabibona, yari yarakwiyeretse urabibona, yari yaragukijije urabibona, yari yaragukweka agasuzuguro urabibona. Abadayimoni bari bongeye guhaguruka, ariko nayo irahagurutse nk'Imana, irahagurutse nk'Imana, irahagurutse nk'Imana. Reka sozerere kuri aka kantu ukuntu Imana yahagurutse igacecekesha Farawo. Farawo yari umunyembaraga, yarateye ubwoba, ariko Imana irahaguruka ibwira Mose ngo hasigaye rimwe, Farawo azokurekura, arekura ubwoko bwose bwa Isirayeli, kandi ngo azobarekura igihutihuti. Niko twavuze ubushize. Farawo tumushyire mu kibanza cy'abarozi, tumushyire mu kibanza cy'abadayimoni bagutera mu ijoro, bagutera umwanya wose, bishe urugo rwawe, bishe abana bawe, bishe umuryango wawe. Umvirize, Imana igiye guhaguruka nk'uko yari yarahagurutse, imutsinde mu kiyaga, ibyiwe byose bihereraho. Humura, humura, ntacyo kibaye. Ko wagize amahirwe yo kumviriza iri jambo ry'uyu munsi, ko wagize amahirwe yo kuba hano uyu munsi, ndizera nabikekeranye ko Imana igiye kurema ibitangaza bihambaye. Ngiye kubasengera. Baho, haleluya. Iravuze ngo baho, iravuganye nawe ngo baho. Komera, iragukomeje. Shikama, iguteye urwego. Ego awe mana, Imana ari ukuntu itera urwego abayo, ibihusi byahuhuta bigasanga ateye urwego. Matukoni igitoke ukuntu bagitera urwego kigahagarara mu miyaga, mu bihusi, kubera ikigifashe. Nawe ugiye guhagarara mu bihuhusi, mu mipfunda, mu miyaga, ntacyo uzoba, kuko ushigikiwe n'Imana, ushigikiwe n'Isumba byose. Imana ibampezagirire, Imana ibagirire neza. Dusigaje iminota 2 tugasoza iteraniro. Ngiye guca ndabasengera kuba ariko baradukurikirana, abo tusanzwe turi kumwe. Murabizi umutwaro dufise, ishenge turiko turitanga mu buryo buhambaye, kugira ngo nibi buri Imana idufashe samedi tuzobe twaronse ekra nini cyane. Twifuza kugura ekra nini cyane, ijya amapuse 75, kugira ngo bikunde musengegwe, mukorerwe deliverance byoroshe. Wowe uri kurakurikirana, hari icyo ushoboye, abari mu gisagara cya Bujumbura, abari ahandi, abari hirya no hino, akaba ari cyo woshobora guterera, uhawe uburenganzira. Icyo ushoboye, uko umwe mu Imana zo kuyobora, dushobore kugura iyo ekra. Ishengere ko riritanga, twese ko turitanga, uko umuntu azoshobozwa n'Imana, kuzokumva uyobowe n'Imana, uzubikore, kugira ngo ivuga butumwa byorohe, tubikore byoroheje, kandi ndazi Imana izobikora. Numva iryo tangazo no bahajya nyuma mu misegonda isigaye. Ndabasengere. Anje, nimba abana bawe bari hafi yawe, uze kubafata ubasengere. Batari hafi, nitwava kuri Zoom, ndaza gufata umwanya wo